Imana ihabwa icubahiro. Imana irakoze kuduha kano karyo kugira ngo tubandanye tuvugana ku majambo nigishije mbandanya nigisha ko ndi Asher niyo nizigiye. Mu cigwa giheruka naravuze kukuntu Imana yidondoye imbere yo gutanga amategeko 10. Mwibuke ko ndiko nerekana ingene ya mategeko mu vy'ukuri n'umugisha Imana yahaye amahanga kugira ngo amahanga ashobore kwitunganya neza yisunze ano mategeko. Ntidutegereza kubikora vyose co kimwe twese, ariko hari ikintu bita principe dukwiye kumvamwo tugakuramwo maze tukakigira umushinge w'ubuzima. Rero narasiguye ko aya mategeko 10 na mategeko yo gushira ku mutima cane, kuko mu gihe Imana yayacisha kuri Mose akayaha Abisirayeli, hageze kuyavuga habanje kuza ijambo, hageze kuyandika ijambo rivuga ngo Imana ivuga aya majambo yose. Mose yaravyikuye ko aravuga neza ko aya majambo yaturutse ku Mana. Nashaka mbandanye mvuga rero ku buremerezi bw'aya mategeko n'ukuntu dukwiye kuyashira ku mutima cane. Ndaja mu murongo wa kabiri, muri ca gice nyene, ariko mvuge ku gace ka mbere ni mu Kuvayo 20 umurongo wa kabiri. Havuga ngo mpereye ku murongo wa mbere, ndi Imana ivuga aya majambo yose. Uwo n'umurongo wa mbere, iti nduhoraho Imana yawe. Ibikurikira mu nyemerere tubanze tubireke tuzobivugane mu cigwa gikurikira. Nduhoraho Imana yawe, aha yari kwibwira Abisirayeli nk'umuryango, nka nation, nk'ihanga. Nduhoraho Imana yawe. Mu cigwa carenganye twarabonye ko uku kuntu Imana ariyo yatanze ano mategeko ko bifise ingaruka ku kuntu twebwe nk'abakristo dukwiye kuyafata. Imana yabanje kwidondora kugira ngo ibamenyeshe ko ariyo soko ry'aya mategeko. Ntibahave bayitiranya n'amategeko yakozwe n'abana bariya. Murabizi ko abantu bashiraho amategeko bafatiye ku vyiyumviro bafise muri uwo mwanya aho bageza kubona ibintu. Nico gituma amategeko y'abantu yamari ko arahinduka, kuko haba hari ibintu batabona bitaraba, ntibashobora gufatira ku bintu bitahari. Ariko Imana ni Imana izi imbere ikamenya inyuma, izi kahise ikamenya kazoza. Irashoboye gushiraho itegeko rizokwamaho ibihe byose, itegeko ridahinduka, kuko yoyo ntacitazi. Twarabonye ko ari Imana itihenda, kuko izi vyose ni Imana itabesha, ni Imana y'imvuga kuri, kandi ni Imana nziza idukunda, idashobora kuduha amategeko yo kutugirira nabi. Ivyo rero bigatuma tuvuga ngo aya mategeko turashobora kuyizigira, kandi muri uko kuyizigira tukayagendera, ntitugire ukwicuza kuba twabikoze. Rero muri kino cigwa shaka kuvuga ikindi ca kabiri gituma ano mategeko ari amategeko dukwiye gushira ku mutima cane gose. Muri rino jambo rivuga ngo nduhoraho Imana yawe, haragarutsemwo n'ubundi ya nkomoko y'aya mategeko. Ariko ikindi kintu kiri ngo ngaha dukwiye kumva ni ukugabisha. Imana ikwiravuga. Burya sindiko ndabaha amategeko nk'umugenzi wanyu gusa, nk'inshuti yanyu gusa, ndabakunda nivyo, ariko ndiko mbahaye amategeko nk'Imana. Mbega Imana ni iki? Hagiye tuvuze Imana mu mitwe yacu haba hari mwiki. Hariho umwanditsi w'incabwenge cane yabayeho mu kinjana ca 20, yari umukristo, yitwa A.W. Tozer. Niwe yavuze ngo igicapo abantu bafise ku Mana nico kivamwo ubuzima babaho. Ntidushobora kubaho neza kurusha aho tugeza gutahura Imana. Nduhoraho Imana yawe. Iyo usomye muri Yesaya 33 ku murongo wa 22, Imana iridondora. Hariho ijambo ridondora Imana. Ndarivuze mu mpfunyapfunyo, uza gusanga Imana ari umucamanza. Imana niwe mucamanza w'abantu bose. Ikindi ca kabiri, uza gusanga Imana ari ishiraho amategeko. Imana niyo nama nshinga amateka ku bantu bose. Ikindi ca gatatu, Imana yivuga nk'umwami. Niyo ifise ububasha bwo kuganza no gutegeka mu minwe. Mu yandi majambo, Imana ifise ububasha bwo guca imanza
ikagira n'ububasha bwo gushiraho amategeko, ikagira n'ububasha bwo gufata ingingo no kuzishira mu ngiro. Ivyo bintu bitatu ndabishize mu Kirundi, ariko ndabijanye mu Gifaransa ni pouvoir judiciaire, pouvoir législatif na pouvoir exécutif. Hano mu mategeko Imana iriko yiyerekana nk'Imana itanga amategeko, iriko yiyerekana nk'umulegislateur. Ariko ikirabwira Abisirayeli ni jewe uhoraho, nduhoraho Imana yawe. Ko ndi Imana ifise ubu bubasha butatu bwose muri jewe. Aya mategeko ndiko ndabaha nivyabananira kuyubahiriza ni jewe nyene nzobahana. Ni kuvuga ko uyu munsi ndiko mvuga nk'utanga amategeko, mugabo hari umunsi nzobahindukirira nk'umucamanza. Kandi yarabivuze, iravuga ngo nimwangarariza aya mategeko ndabahaye ntimuyubahirize, ngibi ibizobashikira. Irababwira urubanza izobacira, le jugement de Dieu. Ibi bisigura iki? Imbere kuja mu nsiguro yavyo, murabona ko mu ntwaro za hano ku isi bama bagerageza gutandukanya ububasha bwo guca imanza n'ububasha bwo gushiraho amategeko n'ububasha bwo gufata ingingo mu gihugu ntibifitwe n'abantu bamwe. Uri mu nama nshingamateka ntashobora kuba no muri leta, kandi umucamanza ntashobora kuba no mu nama nshingamateka icarimwe. Ugiye hamwe ucuheba handi. Kubera iki? Kubera iyo ubu bubasha bwose bufiswe n'umuntu umwe, hama havamwo intwaro y'igikenye, bimwe bita tyrannie mu Gifaransa. Igituma haca havamwo tyrannie nuko umwana w'umuntu muri kamere yiwe adatomoye bikwiye ku buryo yogira ubu bubasha bwose ngo ntagire umuntu arenganya, ngo ntagire umuntu ahonyora. Murabizi niyo umuntu afise ububasha na bukeya, hari abantu baca bigira akagarama ruganda. Urinze umuha ubu bubasha bwose rero yovyonona cane. Imana niyo yonyene ishoboye kuba umucamanza, ikaba umushinga amateka, ikaba n'umurongoye leta, nimba bivuga gutyo, kandi ntihagire igifa. Ariko kuri twebwe turiko turiga no mategeko, iri ni jambo ritugabisha. Ico Imana yabwiye Abisirayeli biciye muri uwo mwidondoro, aho yavuga ko ari Imana yabo, isa ni yari kwirababwira ngo nta yindi Mana mufise, ni jewe gusa. Nukuvuga ntimugwe mwikosa ryo kuvuga ngo ano mategeko aragoye, reka turondera yandi atworohereza. Nimwahirahira mukarondera yandi, muzoba mugiye kurondera yatariyo. Imana mufise ni rudende nimwe. Irindi tegeko ryose muzozana riza rivuguruza iryo nabahaye, muzoba mwirondera ikintu c'ikigirwamana. Gishobora kuba ubwenge bwanyu mukihana amategeko yanyu, nimwakora amategeko adasa nayo ndabahaye. Ica kabiri, bisa nuko Imana yariko irababwira ngo nivyanka ntimuzororonderera handi, muze mugaruke kuri jewe nyene. Ntimuze mubone bibagoye ngo muca mubita muja handi, kuko nta handi hariho, nta yindi Mana mufise. Hanyuma ukundi kugabisha kurimwo nukuvuga ngo mutajanye nanje nk'ubushinga amategeko atagira mwinenge, muzoba muzimiye. Kandi nimwazimira ni jewe nzobibahanira, kuko uretse ko ndabahaye aya mategeko ndi n'umucamanza. Reka ndabizane hano iwacu ndavyirabishe ko tuvyirabishe ko. Mbega ibi bintu kuri twebwe bisigura iki? Mwibuke iyi Mana yiyeretse Abisirayeli niyo Mana yacu. Abisirayeli bayise Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, kuko nibo basekuruza babo Imana yihishuriye. Mu buryo bw'impwemu, ndabivuga neza, mu buryo bw'impwemu Aburahamu ni sokuruza w'abizera bose, na twebwe turimwo. Si mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri basokuruza bacu n'abarundi ba kera babaye hano. Ndazi ko hariho abantu babijaniranya bakagomba kwigira Abisirayeli mu buryo bw'amaraso. Oya, mu buryo bw'amaraso Imana yaremye amahanga yose iyakuye mu muntu umwe, n'ihanga ry'u Burundi ririmwo. Basokuruza bacu si Abisirayeli mu buryo bw'amaraso. Basokuruza bacu n'abarundi babaye kuri buno butaka turiko kera cyane. Ariko mu buryo bwo kwizera, umuntu wese yizera Imana imwe yihishuye muri Bibiliya, uwo sekuruza wiwe ni Aburahamu.
Imana yiyeretse Abisirayeli niyo Mana yacu. Ivyo yahishuriye Abisirayeli na twebwe biratwerekeye. Aha ndiko ndavuga ya mategeko yerekeye inyifato nziza, les lois morales, na ya mategeko yerekeye gutunganya igihugu, les lois civiles ou les lois politiques. Sindiko ndavuga ya mategeko ajanye n'ivy'ibimazi, kuko ajya inyishu yayo, indunduro yayo yabonekeye muri Kristo Yesu. Twebwe nk'abariho mu gihe c'inyuma yo gupfa kwa Yesu Kristo, nta bimazi dukeneye. Hari amategeko tutagikeneye, ariko naho tutayakeneye nk'uko nabivuze, turakeneye gutahura ingene vyari bipanze, kuko bice bidufasha gutahura neza igikorwa Yesu yadukoreye. Burya ushaka gutahura neza iri sezerano rishasha dufitaniye n'Imana biciye mu maraso ya Kristo, biragusaba gusubira inyuma ugatahura ingene Imana yari yarahanye isezerano n'Abisirayeli biciye mu maraso y'ibimazi. Nico gituma naho ajya amategeko tutayashira mu ngiro uyu munsi ngo tuzane ibimazi mu rushengero, tuzane intama n'inka, turakeneye kuyatahura. Ariko nsubiye inyuma, ico nariko ndavuga niki, ivy'Imana yahishuriye Abisirayeli natwe biratwerekeye. Cane cane aya mategeko yerekeye inyifato zibereye abantu b'Imana, les lois morales, na ya mategeko yerekeye ingene igihugu cubaha Imana citunganye. Turemera ko Yesu yari umuntu 100% kandi akaba n'Imana 100%. Ivyo bintu uravye ubuzima bwiwe ukabwiga mw'idonido biragaragara. Turamwemera nk'umukiza wacu, niwe mwagaze w'intama w'Imana, yashesha amaraso yiwe ku bwacu, ariko kandi turamwemera nk'umwami wacu, yahawe kuganza hejuru y'ukundi kuganza kose. Ahubwo yavuze ko yahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Hanyuma Yesu yishimikije ubwo bubasha yahawe, yadutumye guhindura amahanga yose kugira ngo ahinduke abigishwa. Iri jambo ndamaze kurivuga kenshi, muze munyihanganire ngenda risubiramwo, kuko tutaritahuye hariho ibintu tutazokora kandi atabandi bo kubikora Imana yatumye. Guhindura amahanga bigishwa no kuvuga iki? No guhindura amahanga biciye mu kuyigisha ukukuri mvamana, kugeza naho mu nyifato zayo amahanga yifata nk'abigishwa ba Kristo. Nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo ntukabeshe, dukwiye kugera ahantu ukubesha kibi kizira mu buzima bw'igihugu cacu. Nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo wubaha abavyeyi bawe, dukwiye kugera ahantu mu buzima bw'ihanga ryacu gufata nabo muvyeyi kibi kintu kizira, ntibibi ibintu dufata nk'ibisanzwe. Nimba Imana yavuze ngo ni muruhuke rimwe mu ndwi, musenge, mubane n'imiryango yanyu, mutekane, turakwiye gushika ahantu ubu muco w'ihanga. Aho niho ihanga ryacu rizoba ririko ririgenza nk'umwigisho wa Kristo. Navuze bikeya biri muri ya mabwirizwa 10, ariko hari vyinshi Yesu yigishije tubona amahanga akwiye kwisunga mu kubaho kwayo. Ibijanye n'ubuzima bw'amahanga rero, kwigisha amahanga kubaho nk'abigishwa ba Kristo, vyinshi muri vyo biri muri aya mategeko 10. Aya mategeko 10 burya ni nka synthèse, ni nk'umuntu yagerageje kwegeranya ibintu byinshi cyane Imana yiteze kubona amahanga bayemwo, aravyegeranya abishira muri aya majambo, muri aya mategeko 10. Kandi nk'uko mubizi abandika amategeko nuko bavuga, barandika article imwe, ingingo imwe, mugabo ugasanga iyo ngingo ipoperanijemwo ibintu byinshi. Nico gituma no mategeko tuzoyagenza gahoro, tuyagure, twumve neza ic'Imana iri kwiratubarira, gutyo dushobore kubaka ihanga ryisunga ano mategeko. Ico tujejwe rero nk'abakristo ariko kandi nk'abarundi, no gutahura ivy'Imana yiteze kwihanga ryacu giyubakirako, tugaheza tukabigenderamo twebwe imbere yuko tuvyigisha n'abandi. Mugabo kubigenderamo ntiguhagije, tuvyigishe, tubikwiragize kugeza bibaye umuco canke ingingo ngendegwako ihanga ryacu ryubakiyeko. Umuntu atubonye atubone mw'ibi bintu, atubonemwo abantu bubahiriza ivy'Imana yategetse. Ndashaka ndangize ndagushimira wowe wabanye nanje muri kino cigwa. N'ubu sinkekeranya, ndazi neza ko Imana
yavuganye nawe. Ndagusaba ngo ushire ivyo bintu Imana yakuganirije ubishire ku mutima cyane, ivyo ushira mu ngiro ubishire mu ngiro, ivyo usaba kwimbabazi ubisabe kwimbabazi, kandi vyagufashije ubisangiza abandi, uzobukoze. Imana iguhezagire.